Rucuru ahitwa Bumbasha imbwebwe za Sarambwe RDF abasogosi bano babisha bano bagome bazindutse bagaba ibitero gitumo batera ibitero giturumbuka amakambi ya waza ahitwa Bumbasha mu nzira yo kwihora ama ambush n'amambiskade amadimisi akogwa ku ruhande rwa Wazarendo batera izi mbwebwe za Sarambwe nama nababwiye kuko benshi barakunda kwibaza ngo none Rucuru ko twumva habarizwamwo AFC M23 bigenda gute babakubite ambush. Oya, Rucuru igabuyemwo kabiri. Rucuru ihanamiye RN5 niyo irimo AFC M23 ariko Rucuru y'amajaruguru irimwo waza ibi ni kuva kera kuva imigwano itangura mu burasirazuba bwa Kongo. Rucuru ntibigeze bayibakuramwo kandi ikingo kiri mu bikorwa baregreta cyane mu manama baherukamwo. Turaza kubabwira no kungene bajyaniye ama microphone ariko reka mbanze ndabahereze ino nkuru nuko Rucuru igabuyemwo kabiri byose turaza kubija imuzi n'umuzingo tubabwire vyagenze gute vyarangiye gute abahakomerekeye abene gihugu bahasize ubuzima canke oya bahungiye hehe ibi nibindi bigenda bitandukanye. Turi mu burasirazuba nyene bwa Kongo turaza kurabira hamwe Sud Kivu muri Kivu y'amajepfo ahitwa Kalongo abene gihugu bakoze imyigaragambyo canke bitamene manifestation imigumuko y'ukugwanya AFC M23 zimbwebwe za Sarambwe mu gihe abene gihugu bagiriza AFC M23 yarashitse ahitwa Kalongo nyene bagiriye manifestation bashika bavyora bafata abana b'abakobwa ku nguvu aho umengo bagenda bafise ibigugu umengo babamaza amadominika menshi igikorwa cabo kuvuga ati ngo babikora kugira bisuraje oya babikora kubera inzigo kanatsinda murabitse ko bagendana imigera ya sida bashaka kugira basige banduje igitigiri nyamwinshi konona no kwica n'ubwicanye ndenga kamere kuko bamwe muri bo ngiro nuba yabagoye usanga basize babacumisa ibyo babacumita n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Rero abene gihugu bagumutse baravuga ko badashaka wa AFC M23 muri no micungararo. Turaza tubirabire hamwe mu idonido twongera twifashisha n'amareresi. Trump chise uyu ni Donald Trump mukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika azobonana Davos murantunga na Tshisekedi aha naho Paul Kagame wahari hakujya Kanyaru akaba akoze ibishoboka byose kugira ngo azobe ari muri no kanama ko mwiherero kazoba gahuza Tshisekedi na Donald Trump ariko Donald Trump aramubera imbiri bintu bambwira ati oya nta cicaro uzoba udufisemwo. Urabizi neza ko Paul Kagame ku marobingi mu bintu vya gatebetebe katoroshe amaze kwankigwa yaciye aja Qatar yaciye yitura wundi wa Qatar musanzwe mubizi ariwe mama wiwe kuko papa wiwe yahora ari Donald Trump ari leta zunze ubumwe za Amerika yituye Qatar babwira ati yase hagaso wawe yase ni kujya nyene ntacu hinduramwo akaba rero ari akababaro ntangere ku ruhande rwa Paul Kagame kuko atazi bizoba bigiye ko ravugirwa muri iyo nama yashaka kuhashika kugira arabu kungena cocera kandi ngo benshi bavuga ko yo yashatse kungene asaba inzira yo kuva mu rasirazuba bwa Kongo diplomatiquement atarinze kumaramara. Iruhande yaho turagaruka ku ijambo nyene Paul Kagame aheruka gushikiriza avuga ku bijanye n'ubutaka n'ibisigi ariko ntitwibanda ku bisigi tuza kwibanda kuri context turaza kwibanda kuri iryo jambo ku mpamvu Paul Kagame yaje azanye ivye bisigi vy'agataka akibagira umututsi akibagira umunyamurenge akibagira n'ibindi vyinshi vyamujanye muri Kongo. Turaza kubirabira hamwe turabe Bradofere ubu iri hagati ya AFC M23 ndavuga hagati ya Paul Kagame na Corneille Nangaa kuko M23 ni Paul Kagame AFC ni Corneille Nangaa. Turababwira kandi ivyishano riko ravugwa cyane rivuza uruhuha kamunyuza kahagurutse hariya muri AFC M23 mu mbwebwe za Sarambwe aho Corneille Nangaa akoresha mikro yiwe Sultan Makenga nawe agakoresha iyiwe. Idonido ni inyuma ya kano karuhuko.
ikaze bakunzi ba Free Podcast TV, ndizera ko mwaramutse amahoro kuri no munsi wa kabiri igenekerezo rya 13 ukwezi no kwa mbere umwaka no 2026. Ndizera ko meze neza mwe musanzwe mudukurikira muri mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, muri hakurya ya Kanyaru mu karere ka EAC, Afrika, Asia, Amerika, eka na Oceani n'ibihugu vy'Iburayi. Ikaze rero duhere amakuru yacu mukoko prononciation z'amasite canka amateritoire yo muri Kongo nama nabatakambiye muze munyihanganire kubijanye na prononciation kuko ntibiba vyoroshe. Muranumva n'abakongomani ubwabo babayo bibagora. H4 ni drone musanzwe muzibangamira zino mbwebwe za Sarambwe, aho yabakozemwo irabacucuma, irabaponda ibagira umusururu ibasanze aho bari bariko barategekanya ngo kwisuganya ko ari isuganya barunda ibigwanisho rutura amasasu n'ibindi vyinshi, bibombe, amartieri n'ibindi bitandukanye kugira ngo bagire ama contre attaque drone canke umudoriya. Za drone zibanza zikaja gusakuza zaragiye zirabanza zirabaneka ku munsi wejo, none ziramenya imigambi yabo, hanyuma zizinduka zibakoramwo umuti, zirabacucuma, zibakorera ibara. Abagera ku majana 4 nibo bapfuye, cane ngo abari mu ndake abari muri bijya binogo basanzwe bimba bobo hoho bavuze ko ari amaforce commune, nta nuwoja gufurura ngo arabe canke ngo ahace nikanda. Aha rero ni mu gihe izimbwebwe za Sarambwe abasogosi bari biraye barijajara kuko ata drone yari herutse kuja hariya mu konko za Minembwe. Iruhande yaho reka duhite tuja ku nkuru yo muri Sud Kivu ngo twebabwiye Karondo, aho abene gihugu biyamirije AFC M23 izimbwebwe za Sarambwe, aba bamaraya aba ba transporteur b'imigera ya sida, kuko uriyumvira ico baba bariko barakora mu gufata ku nguvu abana bato abakenyezi, atabigwanisho babasanganye, ariko objectif canke urgence ya mbere ugasanga no kubasambanya. Twese ubu twaramaze kumenya impamvu nuko arabagendanye imigera ya sida babashaka kuyikwiza nkuko bavyivugiye ngo ni gisasu kandi kikongera kikaba ikigwanisho cabo ca ruho nyanganda. Reka twifashishe inoreresi mu kugira tujane 5 kuri 5. Hapana. Mashi wote wanasikia mashi. Okay. Jambo nyinyi wote population ya Pakarongo. Kama sisi tunafika hapa ni kuhusu kupinga mipango ya M23. Tunaanzia kwa Kabila na ule Nanga na ile aturaje yabo yote. Tunapinga bugandamizi. Wakongomani yote munasikia? Bade wote mpaka tutabafikisha mwisho, kwani walivuka mpaka ya nchi. Sisi Wakongomani tunakatala vita. Wake up! Sikia pale muziki mmoja. Yes. Unaona nini? Wake up! Hey! Munafata population ya Karongo. Savile shie societe civile ya Karongo tunakatala mgandamizi ya M23. Tunakataa hadi mwisho. Munasikia? Na nyie mnakubali sawa. Mungu ababariki. Shipeke Wakongomani ndio tutajilinda kwa nchi yetu. Hatupendi ile Buganda. Yes, ndibaza ko toyejeje kuvyiyumvira kugira ntimuvuga ati ibini vya Fleury Patriote, ariko murumva ko ari yo majambo bavuga gushikana aho bavuga ati atutaki AFC M23 warudi
kwa Wanyarwanda. Rero nkuko nari babwiye mu ntangamarara AFC M23 bateye ibirindiro vya Wazalendo ahitwa Bumbasha, aha ni muri Rucuru. Inyuma yaho aba Wazalendo bamaze iminsi bakora ivyo bita ambush, bagakuramwo igitigiri nyamwinshi cizimbwebwe za Sarambwe. Bararakaye baravuga ati aba bantu tutagiye turabitanga natwe bazoturangiza. Aha ni nyuma y'amakuru twabashikirije ku munsi wejo tubamenyesha ko bakataguye amashamba, simvuga amashamba neza na neza nk'amashamba ariko bo babwiye abene gihugu, ariko bakataguye ibigori, imyumbati n'ibitoki, ngo nivyo bituma haba amashamba, ngo kandi bo nta kababaro babibonamwo kuko basanzwe bironkera kawunga n'izindi fashanyo ziva mu gihugu c'u Rwanda kubijanye n'ifungurwa. Rucuru rero nababwiye ni ahantu hagabuyemwo kabiri, hari uruhande rwa AFC M23 n'uruhande rwa Wazalendo. Aha Bumbasha wumva ni hafi sikure cyane yahitwa Mweso rero inyuma y'amabombardement n'amasasu menshi abene gihugu ba Bumbasha bace bahungira ahitwa Mweso centre, bongera bahungira ahitwa Bushombo, bongera bahungira ahitwa Buhambira na Bukumba. Aho hose rero abene gihugu bari muri situation précaire, bari mu bihe bitameze neza. Ego nta mpunzi inezerwa kuko ntuba widagadura ngo ufungure ivyo ushaka, utahira aho ugomba canke ukora ivyo ushaka, ariko bari muri situation itameze neza, nti borohewe na gato, mu gihe benshi badafise aho barara, abenshi bakaba barasambaguye ngo amashure ngo ni n'amashengero, ariko kubera ari gitigiri nyamwinshi ntibakwiye, abandi baracari hanze ngo urubeho ni gwinshi. Uko rero niko vyifashe irucuru ahitwa Bumbasha no muri ubwo bucimbiri abene gihugu bagiye barahungiramwo. Nkuko biri rero nabibabwiye mu ntangamarara, Trump areja kubonana na Tshisekedi vuba bwangu, bayage nimba ro kwikura umwasi Paul Kagame, babikore, ariko ikizoba kigenza nyezi na Trump na Tshisekedi kuri uwo munsi ntikiramenyekana, akaba cyo caciye gituma haba uruhagarara n'ubwoba bwinshi kwa Kagame hariya. Paul Kagame yaragaragaye avuga ko ubu intambara yo murasirazuba bwa Kongo atari ngo M23 canke Tshisekedi, ahubwo ngo ari mvo zuko Kongo yaronse ibisigi vy'abakoroni, ngo ku ruhande ngo abakoroni bahaye Kongo ibice vyari vy'u Rwanda. Tugaca tuvuga ati imbere yuko u Rwanda rwa runyagwa ivyo bice bigahomekwa ku gihugu ca Kongo, u Rwanda rwagarukira hehe? Ninde rero mubwiye Paul Kagame ko aho hantu hahari ko Paul Kagame atari bwanavuke? Ico ni kindi kimwe kigaragaza ko Paul Kagame ariko aratapatapa, yajuragiritse, yabuze ico afata n'ico areka. Ndabibutsa ko mu kwinjira muri Kongo batangwe kuvuga ko bagiye kuvuganira umututsi umukongomani avuga ikinyarwanda, Tutsi Congolais Rwandophone. Bamaze kubona ko ico kidafatiswa, baratarukira kuca abanyamurenge ngo bariko baricwa za Minembwe n'abandi benshi bagenda batandukanye, aho vyatumye abanyamurenge bicamwo imice igera kuri 4, aho hari abanyamurenge bemeye kuba kwitwa abatutsi, hari abanyamurenge bemeye kuba abatutsi, hari abanyamurenge base kuba ico, bandi bemeye ngo c'abatutsi bavuga ati twe turabanyamurenge ntiturabatutsi turabakongomani, aho hari abanyamurenge bagiye ngo mu bugara bugenda butandukanye, aho hari n'abanyamurenge bemeye kwango kuronka nationalite y'u Rwanda. Urumva abanyamurenge bo ubwabo nabo nyene urumva ko bitoroshe, kuko urugamba ego hako haricwa abakongomani atarabo batutsi data wande Paul Kagame yagiye kuvugira, ariko mu mbabone ko bigaragare ko n'abanyamurenge batorohewe muri rusangi. Uko rero niko bigaragaza ko Paul Kagame na Corneille Nangaa bariko baritandukanya. Mvuze Paul Kagame mbavuze mbavuze M23 murantunga, ariko mvuze Corneille Nangaa mbavuze AFC alias Fleuve Congo. Ibirongera bikagaragara ngo mu macakubiri asanzwe ahari, mwaravyumvise mu bagenda bava muri AFC M23 basubira muri FRDC canke bishikana ku Wazalendo, ngo ko bavayo kubera bashira imbere umukongomani ngo izina mututsi ari muri M23 ngo atigera ashirwa ku mirongo y'urugamba hari abakongomani nyezina, ndavuga bashi, ababembe, abafurero n'abandi batandukanye. Ibi navyo vyaravuzwe, vyaracijwe mu majwi, aho hasirikiye ijwi ryavuga
ko ari rya Wiringoma n'ayandi majwi n'abandi benshi barakunda kubivuga ko hari ibintu by'amacakubiri hariya muri AFC M23. Ubu rero ntibacana uwaka ngo mbere umwe asigaye agendana mikrofone yiwe, aho byagaragaye mu nama bari barimwo mu ihuriro bari barimwo, aho Corneille Nangaa yakoresheje mikrofone yiwe na Sultan Makenga akoresha mikrofone yiwe. Ugiye kuraba neza umuate yarahagaze inyuma, ntivyakunda kuba aho umwe ngo ava kuri stage, ava kuri hari imbere kuri podium aho bavugira ngo aveyo, hanyuma n'abate bari inyuma bace bavayo, bajya bahagarara inyuma baguma ari bamwe, Corneille Nangaa jayo, Sultan Makenga jayo, ba Wiringoma n'abandi bose bajayo, abate bajya bahagarara inyuma yabo, wasanga ari babandi nyene. Ariko ubu ivyabaye vyavugishije abantu benshi, mu gihe Sultan Makenga yaduganye mikrofone yiwe, Corneille Nangaa dugana mikrofone yiwe, hanyuma abari inyuma babacungereye bose barahindurwa kuri umwe wese. Ariko ndababwire ko uwari umwenda w'inkuba yamiza amaso kwijuru. Aha Corneille Nangaa arihenda, kuko nabonye nimba nagerageje kuraba n'uwari inyuma yiwe ntiyari umukongomani, ariko uko biri kose narabibabwiye nta muntu numwe azocudika na FPR inkotanyi atahe amahoro. Twarababwiye raba Kizito yaritwa kari inkotanyi, ariko kandi ako Kizito ntiyari inkotanyi gusa, abavyeyi biwe basize ubuzima mu ciswe genocide 1994. Turababwira ba mukuru arinda bakoreye leta y'u Rwanda batitangiriye itama benshi cyane. Uburorero ni bwinshi burahari, bagwigema banyaganyamwasa naho Kanyumba nawe afise ivyaha yagirwa, ariko murabona ko vyarangiye atagihuza na Paul Kagame, ba Jonathan Musonera n'abandi benshi bagenda batandukanye. Rero nta gitangaza kirimwo, Corneille Nangaa ni yimbe yiyimbira narabe ivyo bakoreye mugenzi wiwe hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Nuko rero vyifashe kubijanye no kudahuza. Hanyuma hari amareresi menshi ariko aracana ko kuva ku munsi wejo agaragaza itereni itwara imizigo, kenshi akunda kuyita ngo fret, ipakiye ibigwanisho rutura by'abanyamerika, harimwo amabrand y'ubwoko bwose bugenda butandukanye, ibiduga vy'intambara bigenda bigana kuri frontiere ya Mexique na Amerique. Benshi gacha bavuga ati umukuru w'igihugu ca Mexique niwe atahukiwe kunyuruzwa nkuko vyakozwe kuri Maduro wa Venezuela. Bimeze gute? Aho vyazanye polemique nyinshi cyane, abadiplomate batavuga rumwe na Trump cyangwa badashimishwa n'ingendo ya Trump, baragisibije ku mbuga ngurukana bumenyi, baravuga urasotora neza, hari igihe uzosanga umwana wa Gaya yaramaze gukura. Uko niko biri. Benshi nabo baravuga ati ngo iyo ni routine ngo Amerika isanzwe ikora. Abandavuga abasanzwe begamiye cyangwa bavuga rumwe na Donald Trump, bavuga ati nta gitangaje kirimwo, gusa nuko ngira ubu hari imbuga ngurukana bumenyi vyagiye bigaragara n'ahandi ngo Amerika yari isanzwe ibikora. Ariko abandi bakavuga ati ariko ndabibutse ko neza Mexique ngo atari Venezuela, Mexique itandukanye na Iran, bajya ngo nabasazi mu buzoba vyonge muziko naho muzotwara umukuru w'igihugu cabo bitazoborohera na gatoyi. Murumva ko intambara itera yaguka. Donald Trump sinzi ibintu yajariye muri no mwaka wa 2026 iruhande ya Mexique na Iran na Venezuela. Iran nayo abene gihugu barenga amamiliyoni n'amamiliyoni bari mu mabarabara, barara mu mabarabara biyamiriza ngo ingendo ya Amerika eka n'abafatanya bikorwa ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashaka kuza kubahungabanya mu kubasubiza ngo mu bukoroni, ngo Iran ni Iran, Amerika ni Amerika, nibo umvikane vya diplomasi vy'iwabo, ariko bareke kubasubiza muri gikoroni. Aha niho hari n'ayandi makuru avuga ko Donald Trump yamaze kwiprograma umukuru w'igihugu wa Venezuela. Ibi navyo ndiko ndabibatohoreza, ndaza tubive imuzini muzingo. Musanzwe mubizi ko ntakunda gukora ibiganiro ata preve mfise, ntibinanyorohera. Rero ndabibutse ko nta Play Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe. Mugira umunsi mwiza w'akazi. Ciao ciao.